gusa wabikoreye iki wampoye iki irimbabasi wibuke basikahise agahinda kanje agahinda kanje agahinda kanje kazohezwa n'iki agahinda kanje surprise wa mugo kuva ryari nakwibuje ubwo bujambo bwawe uzuntera nganshitse ngaha mba niruhiye nta majambo yawe mba nkeneye uriko uranyumva sheri mbabarira basi utiki mbabarira umviriza ndakubwira ndagusaza basi ndakwibujije mbabarira basi don't touch ukomeye ko bitwa ukomeye ko bitwa oya ndagusavye basi umugabo mwiza ngire imbabazi zose unyumviriza ejo ushaka kubarira ushaka umunota umwe ndawuguhaye surprise nayo ndagufitiye umugabo wanje mwiza sheri ibi ni ukuri sheri natwe Imana yatwibutse duze mwana wase ugiye kwitwa papa nanje nitwe mama ibi ni ukuri ibi ni ukuri cyane sheri no. Komana urakora Kesi uri mu biki no kunyumva ntunyumva Kesi kuri kwiriwe ngaha ntugiye ku ishuri ariko papa ndakubatse jubona ndi umwana mutonya uzurafata nko kushaka cyane birababaje kubona nje nta n'amaguru ufise imodoka nyimba basi waravyaye abandi bana basura bimbwira basi ndabimenye ko n'abandi bana kushuri baza ko batara n'imodoka je nanje ariko Kesi nimba bishitse umunsi umwe sinze kugutora bivuze ne ko nkoza amakosa renze nka papa wawe imyaka yose umaze urabizi ndagutwara ku ishuri ariko uraba bishitse rimwe gusa uco ushavura kuri urwo rugero no sinkeneye kubera ko wari uza kuntora ku ishuri imisi yose untwara ungende je ndi mu gisoda ngenda n'amaguru kubera iki izo nsiguro uriko urambwira wumva zumvikana erega ndi umukobwa kuze ndarengeye kuza ndagenda mfata amataxi mfata iki wanjanye hariya kugira nze ndagenda mpangayika jewe ufise amahera nkeneye imodoka yanje canke uza urantwara nk'uko vyahora sinkeneye mu mbabani sheri hari induru nyabari ahubwo nkeneye kumenya umwana yabaye iki
Superbat irahingura amabati ya beige 30D, beige 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga ahandi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture, ni ku metero 250. Uzocubona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri sheri n'ubu sindiyumvisha bino bintu mbonesha amaso yanje yuko ari ukuri. Sheri nivyo Imana yatwibutse sheri, Imana yaduhinduriye nakubarenga Imana itangira igihe cyayo kandi bikora uko bigomba. Ushobora kumva umunezero mfise ndumva ibigumbagumba bimwe udashobora kwibaza. Ndagutahura sheri muhore rero sheri numva norira naje kubera umunezero. Sheri sheri ndumva se ukunda cyane kijyambere ndakakuriya rero ariko namarira umunezero. Ndakubwira ikintu, urazi hano nakunda gusohokana kera twakunda cyane iyo twishimye imisi yose yo twaca. Ngomba ndagusabe rero witegure kugira tugende hajyana buno nyene. Urazi ibintu anyerese nka muri sa arampinduriye aranyereka ukuntu ntari ndamuzi. Ahubwo nari nashaka kubaza byagenze gute uyu mwana ahinduke nk'uko, kubera ko atagiye ku ishuri, kubera ko asigaye atafise imico myiza. Nimba bishitse sinje kumutora rimwe gusa aca ntuka ku rugero mbonye ntutsemwo anyerurire ku rugero mbonye anyeruriyemo. Ntabwo narakubari uyu mwana uko wamureze tumwirerera ingaruka ngiyi yatangiye kujaho. Sheri hari ikintu kimwe atari cyo kwiga honyene nguce uja muri ubwo buzima ubwo nyene bigenda buke kandi ikindi naco ibintu utamumenyereje kuva kiva mu ndi wanje ntariko arabimenyera unyakuze. Ibaze iyishuri ryabo riri kuva hariya yiga kugeza ngaha n'amaguru uduhera ba wamuhaye mu gitondo nutwo gukoresha ku ishuri nta ya taxi arimwe. Wumva dafise impamvu yo gushavura vraiment. Muncamake uramushigikiye kwa ntuka, uramushigikiye kwa nyerurira, ansuzugure ndi umuvyeyi wiwe. Ushigikiye ibyo akora? Papa Kersije sindamushigikiye ko yo gutuka. Ariko na wewe ni wishire mu kibanza ciwe. Kersi yakunze Jad ntazi yuko no kugenda n'amaguru bibaho. Yakunze ataki na kimwazi. Uno musi cyo tumugendesha amaguru kuva ku ishuri gushika ngaha. Ivyo ndavyumva. Ariko rero gerageza umwana wawe umwigishe kumenya ubuzima bwose. None ubu ndeka akazi kubera kujana umwana ku ishuri, mbega yase kumenyera ubwo buzima bwose. Umunsi imodoka yopfa cyangwa ikabura igitoro azoca heba ishuri. Mwigishe kugenda n'amaguru, mwigishe kugenda n'imoto, mwigishe kugenda n'imodoka, byose amenye ubuzima bwose. Akwenda na kumushigikiye ariko umugani no gucira wanka kugarurira impene ikiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo. Uzomenyana nawe. Kersi
mwiza wanje vyovyoba n'amazi yo kutugira ubwoba ngo hamwe twasezera Yeah. ukasiga ukagenda bimara yanje wewe uzoba uwanje kandi ndi uwawe yoshe ndaryohewe cyane bimwe twakumva ntaje cane hamasheri hari ikintu nashaka ndagusaba kigiki shaka uzuraza muhira ushika muhira wisanzuye nyene biga ndakuzi je ntibakishwanira ngo umuhungu yaje kundaba muhira be nkuri aleze bebe ndagusabye nuri wanje none cyangwa urafise ahandi hantu ugenda so ndabyumva kandi cyane like nyine biragoye sibyo ariko basi sininde guca pembeni jewe muhiri wanyu ndahatimye uhatinya gute niyo uba nkunda sawa uzoza utankunda naho okay nta kibazo basi yego ndabyumva ariko nyene be ntiwiyumvire yuko ngo wenda ngo gusanga izo mpamvu ngo ari uko ntakukunda no ahubwo ntacyo bitwaye nzobigerageza gusa byungura cyane cyane kubera ko jewe ndatinya inzu z'abantu yani ndabitinya rwose ku buryo sinzi n'ukuntu bakwifata mu gihe baba bahasanze wenda cyangwa nubwo atakibazo bo baba bafise ahubwo jewe muri jewe ahubwo mba numva umenga ntabwo nisanzuye rero jewe kubaho nisanzuye notuma nigumira mu rugo kandi mbabarira oya ntugire ikibazo papa ntazoba ahari mama wanje gusa arakunda kuba ari muhira kweli ariko papa niwe yizanisha ibintu byinshi vya ruguru ariko mama namutayonere ntugire ikibazo ndambwiye ko nyene ko mfise umushitsi uzosanga yakwiteguriye yagutekeye umva kandi ndabizi ibyo bihe urabishaka okay ntaribi basi nzoza sheri nzoza wow nzoza nzo kwamiza ku mutima waminduriye ubuzima sheri niwe mbona nkishima kunda kanje tukuga inyuma urazi yuko ibi bihe ndabiheruka kera mama na papa nibo bahora babinjana mubonye ariko ntabyo sawa basi ngo tugende okay Mama Kelsey. Mama Kelsey. Mama Kelsey. Kelsey. Kelsey.
Sheri ko watashe hakiri kare urumuzi hari ikibazo nyabaki umuntu utahiwe harimo ikibazo oya gusa nuko atana kimwe wigeze umbwira kandi atariyo kamere yawe gutaha hakiri kare nibushika kare kibikirimo beho ubuye jewe nese yote turavuga ubu nyene nari simbe ngaho onye ku butike none hari umwanya munini umaze ngaha ugumbaza umwanya maze ngaha nani kibazo kiri he bo kwanza hawe wicaye ngaha tuvuga sa wicaye hano uri hadi wawe tuvuganira ngo bisibyo wikeye oya ikintu kimwe ijambo ry'Imana yatubwira ngo umuntu azimbura ico yabivye muri kano kanya rero uri kurimbura ico wabivye ko ntariko ndabutahura ko wigira nkaho umenye nta nakimutse aho ntuzi ibyabaye jewe nagize iki nta na kimwe je nigeze ngira kakaya tuvugana Kirisi yabaye Rambo wo mu Burundi yabaye Chiki Norris yabaye Jetro mu Burundi mu gutera imigeri byose bikava ku kuntu wamureze nabi Kirisi yagwanye nande byagenze gute sindiko ndabitahura benda kubaza kuva ryari je ubona nta amasankaya nimba ubona je natasha amasankaya uza ko ari ikintu coroshe banterefonye bambwira ko Kirisi ariko arakubitana agwana akubitana ku ishuri gusikira no kubwira wanka kugarura impinikiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo narakubwiye ngo ujya mwana umuhindero uranka mama ngo kumufata neza ngo kumufitinisha kubera ari umwe none rero batangiye tumara amaza ku ishuri mu bandi bavyeyi Sheri Kirisi turamuzi twaramwivyariye turazi ingeso ziwe ntabwo nari bwigere numva Kirisi ngo yagwanya ahantu canke ngo yashwanye n'umuntu ahubwo akarimi kumwe karasosa usanzwe ubizi ko kuri iryo shuri mfiseho imigabane ariko umwana wanje yagumuye abandi bana aragwana wibaza ko byakigwa n'abantu gute mu gihe umwana wanje ariko arateza akajagari mu bandi bavyeyi bavyakira gute Sheri bureka kumviriza ijambo ry'umuntu umwe ntuci urubanza utarumva uko Kirisi nawe avuze kumbura hari naho usanga abo nyene ahubwo ndangiranye ndi yaguhaye amakuru yuko yagwanye Sheri Oye, urarusha ndarusha. nibyo imodoka yaje gucika isi wase utagoheka Mbe uri kudushobora. baby ku munezero nari mfise sinari kunanirwa no kugoheka urabyumva Ndabizi Sheri. ubu sinshaka ikintu na kimwe guhungabanya sinshaka ikintu na kimwe kuruhisha cyangwa kubangamira Sheri bwira mvugana na mwana wanje Ufite uburenganzira. karinyagaza baby Aho kigute. nikamvugisha gusa karinyagaza ukeruke Sheri ukuri sinakubwira ko ndyoye sinakubwira ko muganga kiduhijyanyisho niyumviye ndaguterure ngire gute mbere yiwe ariko ndikumenye n'umunezero wari wose baby nakubwira yuko ndyohewe kandi ishu
imyaka iheze nipfuza umwana ariko kuri inshuro ndishuwe baby mbe ndavyumva pe ndabizi urishimye kandi nanje ndishimye iyo Mana yo mw'ijuru yatugiriye ubuntu yarumvise amasengesho yacu iraba amarira yanje iravuga ati kandi ndabishure pe nanje ndishimye ariko gusa wewe ndakurusha umunezero baby turanganye siko ubu umwana wacu twari tumushaka twese sheri amashiri urazi yuko iyo mvuye ku kazi ari wawe unyitaho ukanyuza ibirenge ukambwira sheri ushaka ndagutegurira iki mva ubu ni je nzabigukorera sure iki ngiye kukwitaho urabyumva baby ahubwo reka gira ikintu ushaka ushaka amazi yonyine reka basi ndakuzana kakashi ushaka amazi amazi gusa okay reka wenda kuzana amazi sawa Kesi? Kutaje kare? School? School? Afukama ngaho. Fukama? Nagize. Fukama ngaho nyoroza. Ibyo wagize urabimenye. Ukabura kubyirengagiza ukamubona byose. Kesi? Ndashaka kubaza. Kandi unyishure neza. Wakoze iki ku ishuri? Kidasanzwe nakoze. Nta kintu kidasanzwe wakoze? Kuva ryari usigaye uri Rambo? Usigaye uri Rambo, usigaye uri Bacikinorisi, bajeti mu gutera imigeri. Nta soni ufise. Ko papa uri kurandenganya. Je kwishuri nta kintu na kimwe nakoze kidasanzwe. Namenye byose. Urabizi ko je ntahora ntaye masaha. Naje kubera wewe uvuye ku ishuri kugwana ibaze wewe kugwana ku ishuri kandi usanga uzi ko je hajya ahantu mfisemo imigabane abavyeyi bavyakira gute mu gihe umwana wanje ari batanguje ibintu by'ingwana okay niyo mpamvu kumbe niyo mpamvu misi yose bagerageza kumbonera jewe cenda byumva kubera ufise imigabane niyo mpamvu baguma bampohotera no musi nashavuye nsanga nanje nikwaniye urabyumva wayikingiye wikingiye yamura batabira kabisa byanyabyo narakubwiye sigarana n'umukobwa wawe umubaze umenye ibyo ari byo ko jewe ndabona biko biramvuruga reka nisubire ku kazi Byagenze gute? None mama ndakubaza reka jewe ndakuzi kandi jewe nakosa na rimwe nigeze nkora kandi sinokubahuka gukora ikoza nzi yuko papa hajya bica bimushikira hari umungu twigana nakunda kumbonera Yakubabaje? yanteye ikintu cari kinkubise mu maso nanje rero ncanumvisha ko maze kumwihorera kuva kenshi nyine nguma ndamwihorera no munsi numva nyine birandengeye niko fe namukubise nta nuko ryamubabaje ni bya bihungu usanga nyine atandira bifise gabanya imvire baciye baza kundega muhira baza kuvuga ibintu byinshi ngo nshinwa nagwanye ni marindi maje sindabikunda ngo baza abantu niyo mpamvu papa nama namubwiye inguntore kandi kuva akiza kuntora ntibigera bankubita mugabo ndabira Keke. Oya mwana nje nturire. Ndagusabye. Je ibintu sovyitaho. Sivyo papa yaje kuri. Iva mwana nje.
we ni wiha amahoro papa uno munsi turavugana iri kosa ryabaye uno munsi ntirizongera sibyo nturire kandi wumve nabi sibyo je ndi ku ruhande rwawe je ndabizi ntabwo sawakoze Maison de passage nziza cyane ifise ubwiza buhebuje utosanga ahandi iherereye mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Gihosha akabijya kuri ino nzu harimo wifi nziza cyane ifise umuvuduko ntangere bimwe bakubwira ngo nta konegisi iba mu Burundi kuri ino nzu ico twaragicemuye akabijya rero iyo ngendeshwa mubona nziza cyane irahari ku bwanyu cyane cyane kuri baba diaspora byahora bigora mu kwiyunguruza irazi kagutora ku kibuga c'indege ikakuzana ikagushikana kuri ino nyubako nziza cyane sinivyo gusa ukeneye yuko izoguma igutembereza mu gihe cyose uzomara turabivugana ufise icubaza telefona kuri 76 31 ubusa indwi 30 canke utwandikire kuri WhatsApp kaze mu nzu yacu nziza cyane wiruhukire nk'akanyana maze uzosubira inyuma wasubiye itoto wibukeba sikahise agahinda kanje agahinda kanje agahinda kanje kazohezwa niki agahinda kanje agahinda kanje agahinda kanje kazohezwa